Ibiciro vy'ibifungurwa mu gisagara ca Bujumbura bimwe bimwe biguma biduga, ibindi navyo ugasanga vyagumye uko vyahora, aho televiziyo BTV Burundi yaciye nko mw'isoko aho benshi bita kwa Siyoni kuri uyu wa 16 Munyonyo uno mwaka. Ibiciro vy'ibiribwa bimwe bimwe vyari vyifashe uku gukurikira: ikiro c'inyama y'umusoso cahora kigurwa ibihumbi 12 kw'ibeyi yatanzwe na leta, ubu kigeze ku bihumbi 16. Ikiro ca cangacanga no kuvuga umusoso ucanze n'amagufa cahora ku bihumbi 11, ubu kigeze ku bihumbi 14. Umuceri w'umurundi wahora ugurwa ibihumbi 3600, ubu geze ku bihumbi 3800 ku kiro. Ubwoko bw'imboga bita poivro, ikiro cavuye ku bihumbi 2 gisimbira ku bihumbi 2500. Naho biruko hari n'ibindi vyagumye uko vyahora, aho twovuga nk'intete z'ibigori aho ikiro kigurwa ibihumbi 2200, umuceri w'umutanzania ugurwa ibihumbi 4200 ku kiro, ibiharage bita jaune bigurwa ibihumbi 4200 ku kiro, ivyo bita muhoro bigurwa ibihumbi 3700 ku kiro, ubwishaza bwumye bugurwa ibihumbi 4700 ku kiro, ivyo bita ubugoye vyo bigurwa ibihumbi 6 ku kiro. Hagati aho ikiro c'ibiraya cahora kigurwa ibihumbi 3 ku kiro, ubu kigurwa ibihumbi 2500 ku kiro. Nayo ibitunguru bitukura bavuga ko biva i Tanzania, ikiro kiri ku bihumbi 4300. Ikivyera birimwa hano iwacu, ikiro kiri ku bihumbi 3800. Vyo bikabango vyaduze kubera ari mu gihe c'imvura nk'uko bivugwa n'umwe mu babidandaza. Ibiciro aha tugurisha 4000 turuwasa, turagurisha 3000 wisa, naho tugurisha inoti ibihumbi 4308. Vyabandanije biduga uko tubibona twebwe, kuko uko turanguye uno munsi siko turangura ejo. Turashobora kurangura uno munsi ibihumbi 3, ejo twaja kurangura tugaca tugurangura 35. Omfete nituca tuguma tugurisha kwa kundi twahora tugurisha, ca dutegerezwa gushirako natwe inyungu dufate nk'ijana, ariko inyungu nije hagati ya 2 canke ijana, nije hejuru ya 2. Oya, ije hagati y'ijana na 2. Ivyo biruko mu gihe naho igiciro c'igitoro kigabanuka, ibiciro vyovyo vy'ibiribwa vya ngombwa biguma biduga, ivyo bigatuma ubuzima bw'umunyagihugu abayabaye buguma buzimba uko umunsi utashe.